uburozi bwica mu masaha make izoba bamaze gupfa kandi ntawe uza kumenya wakwishe pe. Ubundi uragufa aho ugiye uburozi bwa mbere ariko bihuseho gutabara nka gupfa. Nabonye ubaye ikidebiri cangira ntireka ndakureke ivyo nzobiryo ndaba nari nzi ko Chris nzomutsinda atangorane kuko uramaze kubikizeza, ariko ndiko ndabona uri kurambera intambamye ko utakiriho. Nivyo vyonyene bizotuma mfata umutima n'umubiri wa Chris. Uru ni warutsinda uzoba wantsinze pe, ndaheba. Hello guys, hello bakunzi ba Let the Star Shine. Reka turamutse tubipuriza kugira ibihe byiza aho muherereye hose, ariko kandi turaza tubabwira ati amahoro y'Imana abane namwe. Rero kuri no munsi tubazaniye Holidays agatsirikwa ntigahere partie 10, ariko imbere ko tuzana partie 10 turabanza turabire hamwe ibyaranze partie 9 amatuze nabike muri partie 10. Rero guys, ku butaravyondo sabone cyangwa se subscribe ni muri mu bikore muramudufashije ikintu gikomeye cyane kandi Imana ibahezagire. Aha rero turi kuri The Star Shine, nizere ko turi kumwe namwe gatanu kuri kagenzi kako. Imbere yuko tuza ni Holidays laba munsi handitse sabone cyangwa se subscribe, wafyonde laba kabisa, wafyonde ibintu bigende neza cyane. So Holidays rero benshi bagiye bavuga ati kabisa ni ya mbere hano mu gihugu iri kiratwika, iriko ibikora neza cyane, ariko natwe tukaza tugasesangura tukaza tukaraba neza koko tukaza twemeza natwe ko Holidays iri hit cyane, ni ya mbere kabisa iriko irabikora neza hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse naho uja mu Rwanda uza gusanga ino filime agatsirikwa ntigahere iri mu ziri ku isonga cyane. Niturakora urutonde kugira turabe mu Rwanda, mu Burundi, turabe ino filime agatsirikwa ntigahere ikibanza cyobora gufata. Hari nubwo guys yoza igatora ikibanza cyambere kuko kuri kuraraba y'abanyarwanda bariko barayikorera ko cyane, y'abarundi ariko barayikorera ko akandi cyane. So turabonye rero muri partie 9 uno chance gerageza kwica Kadohavel. Twabonye agerageza kwica Kadohavel, amahigwe mabi yiwe araza akamutwengera, akaronka occasion zitari nke zo gushobora kugandagura uno Kadohavel kumuha uburozi. Guys, ndazi ko muri benshi muba muriko mudukurikirana, nka wewe ugiye kuraba ivyo chance ariko arakora. Ndavuga wowe uriko uranyumviriza, uriko urankurikirana, uriko urabona chance ibyo ariko arakora, ukaza ugasubiza amaso inyuma ibyo yaciyemo, ibyo yakoze byose, yabona ko yakuyemo papa we waramwica ndetse arica n'umugabo wiwe. Ino munsi ariko ashaka kuyica Kadohavel, ibyo ariko arakora kurabibona kandi nkomoko ya byose murazi ho yavuye. Nibyo chance aribyo ariko arakora ni bibi cyane, ariko bamwe n'abandi nubwo bamuvuma bamutera ivyatsi nyabuna ariko arica abantu ibyo arakora si byiza. Mwibuke ko ariwe basomborokeje. Chance ibyo yakorewe amahano. Narababwiye kino kintu, nta mahano ya mbere abaho ajyana umutima nko kukubuza uwo wakunda. Muntu uzoza uvuga ati wewe tiva inyuma y'umukunzi wawe, ati inyuma y'uwo muntu mukundanye, uwo muntu uzomwishyiramo kandi usubira umwishyiremo. Nutamwishyiramo naho ujya wari ukunze ntabwo wari umukunzi urukundo rwa nyarwo, hari ibindi bintu wamuronderako. Rero ndakeka ko ata muntu yoshobora gutandukanya abantu bakundana, kuko izo mbaraga nta muntu yozironka. Ni kwa kundi rero bagerageje, papa wa Chance yagerageje kumutandukanya na Chris,
aramutandukanye birakunda, urabona ko inda yiwe ya Chris bayikuye muri Chance, arababara cyane, arakubitwa kabisa, ibintu birakomera. Urabona rero ibintu bije kubyara, benshi baratera ibyatsi Chance ariko ntibazi kahise kiwe, nivyo kurengera ibyabaye byari bikwiye ko birengera, ariko urukundo mwumve ko ari ikindi kintu, ntimugakinisha urukundo. Turabisubiyemo, urukundo ntirukinishwa, kuko urukundo ugiye kurukinisha ruzakubyarira amaraso, ruzakubyarira ubwicanyi butagira izina kabisa. Ego icyo niko kimeze. Rero twego turabwira ati namwe mugira icyo muvuze kuri Chance. Murabona ko ariko agenda yica abantu batandukanye, ariko abo yarishe papa wiwe, yica n'uno mugabo wiwe Mr. Khan, kandi kuba yarabishe. Ku ruhande rwanje turi muri filime guys, ntimuce mubifata nk'ibintu biri serieux, ariko tuko turavuga ibyo tubona muri filime. Nka jewe ndabona kuba yishe papa wiwe akica uno Mr. Khan nta kosa rinini yakoze, kuko nibigumbagumba plutôt twovuga ko nagashavu ko yakunda. Uravye kuntu bamukoreye torture, ni ibintu byaribabaje cyane. Chance yarakubiswe, Chance yagurishijwe aho bagurisha impene. Mr. Khan yazaniye amafaranga papa wiwe aravuga ati mukoresha ushaka umwiki mukoresha ushaka. Turabonye Mr. Khan yakubita Chance kunda, aramukubita mpaka inda iravayo. Mr. Khan tinda kutsindiye kabisa. Melanini Boy niwe yabivuze neza, uno muririmbyi yabivuze neza kabisa, ukuntu yarafise ibintu ibihinda yamira mu nda y'indege, ibintu bikomeye cyane. Avuga ati jewe uwo nifuje gukunda nuwo nyene, yarakunze umukobwa ariko aramutwara, ariko amuburana umunezero yamurose. Inacho rero cyaje gushikira Mr. Khan, yaramuronse kubw'amafaranga ariko kugira mutunge biranga. Rero Chance byo rikara kuri uyu munsi ni ingaruka z'urukundo, ingaruka zo guhatirizwa gukunda umuntu utiyumvamo. Rero guys, Chance byo rikara kora ku rundi ruhande yobabarigwa, kuko nimba ariko arica abantu. Chance yararose umuvumo w'umubyeyi akimenya ko Chance ariwe yamwisha, yamuhaye uburozi bumuhitana. Uno mubyeyi we yahise amuvuma ngo agapfukora amaraso. Rero Chance ntabwo bari kuyica akadoha Havere, yari gutuma arondera iyindi nzira abikoramo, ariko kubera ijambo umubyeyi yamubwiye turagapfukora amaraso, iryo jambo yamuvumye niryo ryaje kumukorera ibara, ryaje kumukorera agahabwa kadasanzwe. Rero Chance mwumve ko inkomoko yiwe ari inkomoko yo guhemukirwa, ari inkomoko yo kwakwa uwo yakunda Chris, akaza kugugwa ise, akaza kumugurisha nkuko bagurisha impene agiye ku macuniro. Rero guys, nico nashaka kubatahuza ko Chance nubwo atari byiza ibyo ariko arakora, afise iyo yabikuye, by'ukuri. Burya no mu buzima bwa misi yose, tugiye mu buzima busanzwe, umuntu akubwiye ati nyuma y'uwo muntu mukundanye ati si ngombwa ko mubana, ati je mfise umuntu ariko amafaranga kugira wowe mwikundanire, urumva ko ikintu nico kunda. Imitima n'ibindi bintu, imitima n'ibintu bitaza kuvangwa n'ibindi. Rero guys, nibabona umuntu akundanye n'uwundi, tubace kure ndetse bamahirwe basengere, kuko batari muri za nzira z'abiki gihe tuzi bakundana kubwo amaronko, kubwo kuryamana bigaherera hiyo, hagakurikira ingaruka mbi cyane ziza mbere no kubyara ibintu bibi, biza kubyara ubuzima bubi, kubaho nabi. Niba atari mu izo nzira mubareke bikundanire, kuko umuntu ari serieux aje akarondera umukobwa, bakihuriza imitima ikinjiranamo, baha umwanya ahubwo ibintu bigende neza. Rero ubona ko Chance yajongira ikibazo gikomeye cyane, uyakunze uyapfiriye aza kumubura. Amaze kumubura
aza kuvuga ati je nkora ibishoboka byose kugira ngo ndamuronke kandi ubona ko warambere intamamye ari ndamukuyemo ari we Mr. Kane. Rero guys nuko ibintu biba bipanze muri partie 10 rero guys ibintu bije kuba bikomera. Muri partie 9 nyene twarabonye ukuntu uno plutôt chance niwe twabonye aha umuti w'uburozi bukomeye cyane aza kubuha Cadeau Khaveri kugira ngo apfe noneho chance yashikire Chris Byoroshe. Guys ibintu bikomeye cyane turabonye amuha umuti yagiye kutamira partie 9 birarangiye. Rero muri partie 10 guys ibintu bije kugenda guca benshi bibaza ko Cadeau Khaveri agiye gupfa, ariko guys nkuko bagiye bavuga ati Cadeau Khaveri apfuye ati nta bindi bitwaza kurondera muri no filime titwahita tuvamo kuko ntacyo twari turayirabira. Rero guys muri partie 10 nje kubabwira ko Cadeau Khaveri atahaja nyabuna chance abe maso kuko ibintu bishobora kuba byamuhindukirira. Guys ni vendredi nkuko bisanzwe isaha 2 zuzuye neza kuri BMT Buja. Kumane natwe kabutala followinga laba udufollowing kugira ngo ibintu bishobore gufata umurongo dushobore kubazigurira ibyino filime abatatahuye bigende neza bayitahure. Ikibazo rero nyamukuru cyari cyo kubabaza ati mbega chance koko hano mabi ariko yakora kubera iki? Ariko yakora kubera ko ari umuvumo yakuye kuri se, kandi chance ibyo ariko arakora ntabwo abikora ngo nuko ari umutima mubi, ahubwo uwo mutima mubi mbo bawumuteye. Rero guys chance ntabwo afite ikosa rinini nubwo ariko arakora amaraso, ahubwo uwikosa rinini umubyeyi wiwe, uwikosa rinini Mr. Kane yaje kumugura amafaranga. Urukundo ntirugurwa, urukundo ntirugurishwa. Mugire muba mwubahwe, mugire amahoro n'amahonda. Yari kuri Let's the Star Shine. Komeza kudufollowinga ibintu komeza kugenda neza cyane. Mwarahezakiwe. Ciao.